Bimwe mu bibazo bihanze amashure ya leta haba ayisumbuye canke mato mato harimwo ubwinshi bw'abanyeshure hamwe n'ubukene bw'intebe bicarako. Ari imbere y'inama nshingamateka kuwa 24 Kigarama 2025, Dr Alain NDIKUMANA umushikiranganji w'ikigega ca leta yamenyesheje ko amahera leta izokoresha uyu mwaka harimwo ayazoshobora gukemura bimwe muri ivyo bibazo bihanze amashure ya leta. Rero no munsi ko twama misi yose kuri rezo soso abana bo mu Kamenge bicaye hasi groupe WhatsApp kugira muterere kameme biya bya décrédibiliser si 336 000 ban pipitre zisaba 18 milliards muri budget ya 5 000 milliards kameme ivyo bintu twobikura mu nzira rapide kwigitabo kizosaba yuko ngenda kugikoresha mu Buhindi ndagikoresha mugabo intebe kuko iyi strategie y'intebe tuyifatanya na bijya vya valorisation des vieux boisements dufise ibiti 1978 biri ngaha ubu twafashe 6 hectares zo gukorerako bakora intebe rapidement kandi tuko turakria de l'emploi kandi tuvaloriza kugira muri vieux boisements ngaha mu makori twiteze ko 158 milliards 188 milliards zijya vieux boisements zigakara zijya zo mu rugazi niki mugabo tuzigurishije kujya na umuni yajya bati ndabahe imiliyardi zingahe nzi ndavye exploiter 50 maze kumwana umu privé avuga ati ndashize imiliyardi zingahe ni muzima urumva ko abari mu quelque chose nibaza yuko rero ubu icinebe nicyo tuko turihutira cyane kugira turabe yuko twova muri ibi bintu by'abana ngo baricaye hasi kuko biradutukisha natwe twenyene ku mafaranga make cyane. Usibye ubukene bw'ivyankenerwa n'ubwinshi bw'abana mu mashure ya leta hari n'ikindi kibazo gihambaye cikena ry'abigisha kuko baguma bagenda kurondera ubuzima mu bindi bihugu nk'uko umwe mu bayobozi b'amashure yo mu gisagara ca Bujumbura yabitwiganiye. Uyo muyobozi we yavuze ko amaze kujana itangazo ryo kurondera abakutsa kivi aba vacataire mu rurimi rwo mu Gifaransa ku maradiyo kuko abigisha bamuhezeko, akamenyesha ko umwimbu w'abanyeshure utera ugabanuka kuko abo bakutsa kivi ataburambe bafise mu kazi.